haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. Mwiriwe neza abandi mwaramutse kuri iri genekerezo rya 13/2023 kaze mukurikirane amakuru twabateguriye ashimikiye ku ngingo zimwe zikurikira. Hari umunyagihugu uyu munsi yaranyurujwe mu gisagara ca Bujumbura, yamara abanyagihugu baratesha abagezi ba nabi bari bamunyuruje. Abanyagihugu bagasaba Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo umutekano kubamenyesha abo bagezi ba nabi abaribo ngo ataruko bazobona ko abakozi ba leta ihari bakingiwe ikibaba narijya ubu bari mu minwe y'igipolisi muraza kuvyumva. Ibiganiro Barisito Ndayishimiye avuga ko agejeje kure bigamije gutorera umuti umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu ca Kongo ntaco bizoshikako bikaba bivugwa n'umupfasoni avuka muri ico gihugu navyo nyene muraza kubikurikirana. Imvugo ya Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi ihamagarira abanyagihugu harimo n'abana bo mu mashuri mato mato kwijukira ibikorwa ngikora mu nkovu abanyagihugu, bikaba bivugwa na bamwe mu bumvise ijambo yabivugiyemwo. Eka hari n'abanyagihugu bo muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro basaba umukuru w'igihugu kumenya imvugo akoresha ngo ahagarike ivyo kubashinyaguriza. Twabateguriye n'ayandi kuri mikro muri kumwe na Dondo Tuyemba z'umutima, mu buhinga bw'ivyuma naho hari Gisene Manirakeza. Inyuma y'akanya gato nido ryaya makuru. Iyi muriko murumviriza ni radiyo Haguruka. Radiyo Haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. Oya, ibi bintu biteye isoni kubona abantu bariko baricwa bunyamaswa, abantu bariko baricwa n'impene yamara ntikizicwa nk'uko abantu bariko baricwa. Oya bitegeza guhagarara. Ataruko naho umugambwe CNDD FDD utubwize ukuri, nimba ukeneye intambara batubwire. Kandi burya baca umugani mu Kirundi bati utazi umutawunyaka. Bashobora kwibaza yuko abarundi yuko ari injiji, bashobora kwibaza yuko abarundi ataco bashoboye, atavyo babona, ariko babe baripanga kandi babe baritegura. Umwanya wariwe wese nta muntu ashobora kubyihanganira ibi bintu, nta n'umwe ashobora kwihanganira bino bintu. Niribaho ubu bwicanyi bwabaye ndanse mu Burundi biteza guhagarara. Aba bantu bariko baricwa bunyamaswa biteza guhagarara, byanga byakunda nta muntu ashobora kubyihanganira. Sirivupe nta n'umwe ashobora kubyihanganira. Sirivupe ibiri sivyo. Urashobora gufata umuntu naho yoba yagira icyaha mushikiza imbere y'ubutungane, ariko kizire kwihanira. Ne tuzokira gute? Mushaka Imana irizirinde kuturimbura iza n'abandi bashaka. Nimusome mu ijambo ry'Imana handitse ngo mwabungere babimwe. Abantu rero bacavuga ngo ni ba pasitori ngo ni ba patiri. Sivyo sibo gusa. Umuntu wese afise abarongoye n'umwungere. Mwabungere babimwe. Intama zanje mwazishwiragije kuzegeranya. Mwebwe nzobirukana nzana bungere basheza bandagirira intama zanje. nawe macakubiri bitwaza ku gihugu atamututsi azogitwara. Nyabuna abahutu baruzuye ni benshi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mbahutu bariho. Nihaze umuntu tuyiyumva aze ahindura ibintu abatutsi amushyigikira, cyangwa umututsi yiyumva nahagarare nk'uko Leta Itabara n'abandi banyepolitike bahagaze bakavuga bati nyabuna twemere dupfa ariko dufasha abarundi. Icyo kintu rero aba CNDD-FDD nibakimenye, nta vy'amacakubiri mu Burundi y'abahutu n'abatutsi n'abatwa bigihari. Umuhari uzoza ukabihanga abanyagihugu bagahagurukira rimwe bagasidukana n'iyonka ari uw'abahutu cyangwa abatutsi, nta kizobuza ko CNDD-FDD izokomoka. Icyo nibakimenye.
ndongeye kubaramutsa nk'uko mwari mwejeje kuvyumva mu ntango zano makuru. Hari umunyagihugu tutarashobora kumenya amazina kuri uyu wa 13/2023 yaranyurujwe, ariko abanyagihugu baratesha abagizi ba nabi bari bamunyuruje arashobora kurokoka. Ivyo bikaba vyabereye mu Gasenyi muri komine Ntahangwa y'igisagara ca Bujumbura, nk'uko vyiganwa na bamwe mu bakurikiranye uko uwo muntu yashoboye kurokoka. Umwe muri abo bagizi ba nabi ngo yahamagaye ku telefone uwo yashoboye kurusimba amubaza ko ari imuhira. Haheze akanya muri urwo rugo ngo bagiye babona hashika imodokari yo mu bwoko bwa Probox ifise imparati IA84 ngo niko guca abo bagizi ba nabi bari muri iyo modoka bafata uwo barondera bamuterera muri iyo modokari bagenda baramukubagura nawe akoma induru atabaza. Imodokari ikaba yahagaze ibanje gutoborwa ipine n'abagendesha amapikipiki aca amafaranga, baraheza barokora uwo muntu yaranyurujwe. Ubu abo bagizi ba nabi bakaba bari mu minwe y'igipolisi. Abanyagihugu baduhaye amakuru bafise amakenga ko abo bantu bazoca barekugwa ngo kuko bikekwa kuba ari abakozi b'iperereza ry'u Burundi. Bagasaba Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano, intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'iterambere rusangi kubamenyesha abo bantu abaribo, ngo bitagenze uko ngo umugenzo w'intwaro ya CNDD-FDD wo kumenyekanisha mu kibi abataribo ngo barawumenyereye. Biganiro vyo kurondera amahoro mu buseruko bwa Kongo, umukuru w'igihugu c'u Burundi yirirwa araririmba ko biteje kure. Umupfasoni yitwa Nema na madamu w'umukongomanikazi amenyesha ko atakintu na kimwe bizoshikako ngo kubera kubisanzwe abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ngo bahindutse nk'abakomisiyoneri kuri ico kibazo c'ihungabana ry'umutekano mu buseruko bwa Kongo. Eka mbere ikibazo basa nuko bakigize ica abandi. Kubwiwe ngo kubona leta y'u Burundi irungika abasirikare baja kugwanya abayigwanya nka Rede Tabara ngo ni ikimenyetso c'uko atamahoro ariko ararondera. Uwo mukenyezi akagereranya ibiriko birakorwa na Evariste Ndayishimiye nk'ihonyabwoko ariko akorera abakongomani, ariko ngo uko bigenda kose abakongomani ubwabo bazokwironderera ayo mahoro. Inkuru na Jeannette Kamikazi. Nk'uko bishikirizwa n'umupfasoni Nema na madamu w'umukongomanikazi avuka mu misozi miremire teritware ya Mwenga segiteri Itombwe, amenyesha ko ibiganiro bimaze igihe bibera mu gihugu ca Kenya byo kurondera amahoro mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo watakintu na kimwe bizoshikako ngo kubera ko abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango ngo bahindutse nk'abakomisiyoneri kuri ico kibazo c'ihungabana ry'umutekano mu buseruko bwa Kongo. Eka mbere ngo ikibazo basa nuko bakigize ic'abandi. Tumukurikire akaba yabivugiye kumbonesha kure ugwa Gasabo ikorera ku muhora ngurukana bumenyi mu kiganiro ku Karubanda. Ubona bira biganiro hari icyo bizamara? Oya ntacyo bizamara kubera ko ubwo ngubwo twari mu biganiro aho ngaho turiho bagaterwa abantu tukandika tugasakuza, ariko ntibana kuvugisha ntibana pretend ntibigirishe nibura ngo bavuge ati si umuntu ko hayataka ko yanditse ntibana kurebaho. Cyo gituma rero nta gisubizo kirimo. Iyo urebye we nk'umuntu ukurikira ibintu witabirizo nama ukagira ubona ikibazo kiri hariya mu by'ukuri gishingiye kuki? Ikibazo gihari nuko ikibazo bakigize icy'abandi, ikibazo bagiheza abanyamerika, ikibazo bagiheza Union Européenne. Cyo kimana nakubwiye ngo aba president bacu basa nkaho ari ba commissionaire ntibafata, they never take responsibility. Kudafata inshingano babiterwa n'iki? Cyangwa bariya biriya bihugu bikomeye by'Uburayi na Amerika n'abandi wenda nabo babatwaza igitugu. Okay, nimba batwaza igitugu tugomba kubimenya, sibyo? Urumva kuko iyo umuntu adafite responsibility ngo akwereke kuko ari responsable nta gihe wazamwubaha, aho
wazamubwira ikintu kiri ku mutima urumva ngo kuvuga ngo ikibazo ari n'abantu bose Africa iracyafite ikintu cyitwa gifite mind colonizing mind ntabwo dufite freedom no cyo kintu nabonye kubwiwe ngo kubona leta y'u Burundi irungika abasirikare baja kugwanya abayigwanya nka Rede Tabara ngo basanze mu kindi gihugu ngo ni kimenyetso cuko atamahoro ariko ararondera kandi ngo birateye n'isoni kubivuga uwo mukenyezi akagereranya ibiriko birakogwa na Evariste Ndayishimiye nk'ihonyabwoko ariko akorera abakongomani ariko ngo uko bigenda kose abakongomani ubwabo bazokwironderera ayo mahoro twongere dukurikire umupfasoni Nema na Madamu w'umukongomani kazi avuka mu misozi miremire teritware ya Mwenga segiteri Tombwe kuvuga ngo gukurikira abagwanyi b'igihugu opposition mu kindi gihugu Rede Tabara n'abarundi ntabwo Rede Tabara agomba kuba mu minembwe aho kuza kwica Rede Tabara bababwiye kuko ari abanyamurenge babavyaye shame on them president nisoni cyane kandi biteye isoni kubivuga gutyo ariko nisoni isoni perezida w'u Burundi niwe uyoboye East Africa none muravuga ko yohereje ingabo zirimo gukorana na leta mu kwica abaturage ntabwo muvugaho ikintu na kimwe nta mwanya mfite wo kumutakaza jewe ndatabariza abanyamurenge naho iby'abaperezida bo mu karere ntaco bimbwiye muratabarwa nande n'utavuga ku baperezida kandi ari bo mutegerejeho gutabarwa nta butabazi kabisa kubera kuko bakoze massacre Gatumba y'abanyamurenge 2004 ntabwo so bagiye kubatabarika ari gusura kuri ya kabiri turamubwira se dutabari yohereje abicanyi sinzi niba nukuvuga ngo perezida Tshisekedi rero ari mu mugambo umwe na leta ya Burundi mu kwica bien sûr ibintu zateguwe barabishira mu bikorwa none gutabarwa kwanyu kuri tuzaba kubiteka kandi tuzigwana abanyamurenge n'abagabo abanyamurenge twagwanye n'intare muri kiriya gihugu tugwana na murere ntabwo abanyamurenge bazashira abanyamurenge n'abagabo cyangwa ndabikubwiye n'abarundi bagende babimenye ivyo bikaba biri uko mu gihe kuva ivyo biganiro biriko bibera mu gihugu ca Kenya byo kurondera amahoro mu buseruko bwa Kongo bitangura byaciye bihinduka nk'ururirimbo kuri Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba anarongoye n'umuryango w'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kuko muri kino gihe atakindi avuga imbere y'abanyamahanga bagendera u Burundi canke mu manama atandukanye amuhuza n'abandi bakuru b'ibihugu abarundi bobo bakaba bavuga ko atakizobuza ko umukuru w'igihugu c'u Burundi amaramara ngo kuko ivyo yirigwa aravuga byo kurondera ayo mahoro mu buseruko bwa Kongo ari nk'indoto tukiri kuri iyo nkuru nyene mu gihe umumenyesha makuru yarabajije umupfasoni Nema na Madamu w'umukongomanikazi avuka mu misozi miremire ya teritware ya Mwenga segiteri Itombwe ahazova urukiza rw'abakongomani birirwa baragandagurwa na leta y'u Burundi ifatanije na leta ya Kongo yavuze ko igihe cose abakongomani bazokwicarana mu ntumbero yo kuronda amahoro igihugu cabo ngo bazoyashikako kuba leta ya Kongo naho ishinyagurira abakongomani birirwa baricwa ngo nicerekana ko atamutima w'ubuvyeyi uri muri bo nayo abakuru b'ibihugu vyo mu muryango w'ibihugu bigize umuryango w'ubuseruko EAC ngo bari bakwiye guhura bakicara bakabwizanya ukuri bagaheza bagafata ingingo tubikurekere iyo mwitegereje mubona ari kizahagarika ubwo bwicanyi bukorerwa bene wanyu cyangwa n'abaturage n'izi ntambara zo mu karere icyo ngicyo ni igihe twenyine nk'abakongomani tuzicarana tukaganira tukavugana tukavuga se dupiki n'ubundi ntacyo dupfa naho rero nk'abaperezida b'ibihugu situbizi kuko ari abaperezida kubera kuko nabo bareyajiza suppression Afrika yarahangayitse cyane Kongo yatangiye kuvuga ko nta kwicanyi bukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa abo batutsi baba bo mu Masisi yaba ibice by'iwanyu murenge ahubwo ari leta y'u Rwanda irimo kuvuga ngo yagumuye abatutsi iragumura abatutsi kugira ngo isi yumve ko Kongo ifite ikibazo hariho guhangana k'ubutegetsi gusa ariko nta kibazo mufite iyo wumvishe ivuga nk'iyo y'umusirikare mukuru uvugize w'igisirikare
gisirikare cya leta avuga atyo wumva iki? simbizi nimba ari umusirikare mukuru, generali ni mukuru. Okay, ni mukuru nyine, ni mukuru n'amazina, ariko mu mutima nk'umubyeyi biraba bitangaje cyane. Hari igihe ubibaza ukavuga ati se biriya bintu umuntu avuze abivuze apfa kuvuga gusa, aho abivuze nyine bivuye ku mutima. Cyo kibazo kiri aho ngaho. None kuvuga ngo abantu ntibapfa, abantu bahamba buri munsi, abantu barashize, uvuga ngo ibyo ngibyo ngo nta ma evidence, ngo ni ibihugu bigwana n'ibindi. Usanga aba perezida bo mu karere wumva bakabaye bakurikiye, aba perezida bagahura bakabwizanya ukuri bonyine, aba perezida bagafata ingamba zabo. Nturetse kubona kuko aba perezida bose ko ari nimba ari bane nimba ari batanu bafata igihugu bakakigira champ de bataille, kuko ngo dateka responsibility ugomba kubatera shame on them. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahamagarira abanyagihugu bose harimwo n'abana bo mu mashure mato mato kwijukira ibikorwa kugira ngo baronke ivyo bafungura hamwe n'ivyo bashora. Kubwiwe ngo mu gihe umuntu akoze ategerezwa kuronka umusesekara. Bamwe mu bumvise iryo jambo ry'uramutswa Uburundi babona ko imvugo mweniyo ariyo kubakora mu nkovu nari imiryango itari mike yugarijwe n'ubukene buzura inzara. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Mu rugendo yagize ku munsi wa kabiri w'iyindwi mu ntara ya Rumonge akongera agashikiriza ku mugaragaro buramatari mushasha wa Rumonge, umukuru w'igihugu c'u Burundi yibukije ingendo yihaye ivuga yuko umunwa wose utegerezwa kuronka ico kurya, umufuko wose nawo ukaronka amafaranga. Uwaramutwa u Burundi akaba ahamagarira abanyagihugu bose harimwo n'abana bo mu mashure mato mato kwijukira ibikorwa kugira ngo baronke ivyo bafungura hamwe n'ivyo bashora. Kubwiwe ngo mu gihe umuntu akoze ategerezwa kuronka umusesekara. Umviriza uko Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi abisigura. Ndabakebure mugume kuri cyaci ubwo umunwa wose uronke ufungura, umufuko uronke amafaranga. Umunwa kugira uronke icyo ufungura nuko tuba twakoze. Nirigwande bahimiriza ndababwira nti umuntu nafuma tuga agakwavu nicyo gitungwa cya mbere kitagoye korora. Uhitana utwatsi kwibarabara gusa ugasikugaha, ejo nawe ugaca kwikorako ukajana ku isoko akandi ugafungura. Urwarukaho rwanyumviye kera tukiri abana ntiwigere ubaho uri umwana utagira akantu tuzi, waratunga udukoko ugatunga udukwavu. None ubu twari twabyibagiye, umuntu wese ategereza kuronka akantu akora nazo ari umwana. Abana muri primaire mwanyumviye, genda ubwire papa uti jewe uti mpa amahera yo kugura umuswi cyangwa agakwavu. Hariho abantu bamaze kuntangura mu isoko murayifite, none wajya kurondera isoko utagira icyo ushora, bazoro nk'ibyo ushora hanyuma urondera isoko. Ntimugire ubwoba, isoko ryose ribaronderera murazonyishyuza, nimupfe korora gusa se nta kintu ndabasaba. Umuntu wese arutegereza kuronka icyo ufungura. Kugira uronke icyo ufungura nuko umuntu wese ategereza gukora, cyane cyane iyi si tuyikore. Iyo ukoze mutegura abarimyi barimo iminsi yose muramaze kubibona, utegereza kuronka umusesekara ujana ku isoko. Bamwe mu bumvise iryo jambo ry'uramutwa Uburundi babona ko imvugo mweniyo ariyo kubakora mu nkovu narije imiryango itari mike yugarijwe n'ubukene buzura inzara. Twe nk'abanyagihugu tubona yuko iyo mvugo ariyo gukora mu nkovu abantu, urumva ariyo bagiza ko ikigo yicugarije abanyagihugu. Ibiciro byaraduze mu gihugu cyose, ikintu cyahora gihugu igihumbi ubu usanga ari ibihumbi bibiri, ibihumbi bitatu. Imiryango ubu kugira ngo ushobore no kurya bisigara ari ingorane. Twe rero twumva ariko aravuga ngo abanyagihugu bijukira ibikorwa. None ubu ntitwakora, ubu bukene butwugarije ni ukuvuga ko tudakora, ariko dukorera he? Hari igihugu gitunganijwe nabi, ibiciro biduga, umwe wese akaduza uko yishakiye atacamira, tukarima tukabura ifumbire, ibiterwa bigapfa gutyo. Eka ibyo mvuga byo kugwiza ibikorwa biragoye kuko n'igihugu ubwaco gitunganijwe nabi. Iyo urongoye igihugu ibisata byose bikaba bigoyagoya, kandi igisata c'uburimyi tuzi ko ari wo mushinge w'ibindi bisata byose, kuko murazi yuko utafunguye adaheza ngo akore. Twe tubona rero yuko imvugo nk'iyo ariyo gukora mu nkovu, gukora mu bisebe abarundi bugarijwe na kigoyi, bugarijwe n'ubukene butagira izina. Bamwe n'abandi rero bakaba bavuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamavuga amajambo atahataniye no gufata minenegwe ingorane zihanze abanyagihugu, bakabona ko yarakwiye gutanga imihoho kuko ibyo kurongora igihugu ngo atavyo ashoboye.
ng'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arakwiye kumenya imvugo akoresha imbere y'abarongoye, nayo ngo kuba abona yikwije muri byose ngo ntiyarakwiye kwama ashinyaguriza abarundi. Ivyo bivugwa n'abanyagihugu bo muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro, inyuma yuko uwo mukuru w'igihugu agendeye umutumba wa Muyange muri iyo komine ku munsi wa kabiri w'ino ndwi, agakoresha imvugo y'agasuzuguro agaya abanyagihugu ko batambaye ibirato, akababwira ko batazopfa bateye imbere ata birato bambaye. Nayo abandi bavuga ko uwo mukuru w'igihugu yamarangwa n'agasuzuguro, ariko akibagira ko ubukene abo banyagihugu barimwo babutewe n'intwaro yiwe. Abarundi rero ngo barakwiye kumenya ko ata mukuru w'igihugu bafise bakagerageza kumubogoza n'intwaro yiwe. Byinshi kuri mikro ya Kingi Blaise Iranzi. Uturato hariho abatambaye ibirato, umuntu rero atambaye ibirato ubwenge bwe bwaragiye. Uwo ni umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 10 uku kwezi kwa Nzero, igihe yari yagendeye ku mutumba Muyange uri muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro, ahakorera umurimyi mworozi wa kijambere. Imbere y'isinzi y'abanyagihugu bari bamwakiriye, umukuru w'igihugu akaba yatanguye kubabwira ko abona bameze neza, ko atawugwaye kwashi arimwo. Acagirwa ko ababwira ko abona abatambaye ibirato, ababwira ko abo batambaye ibirato ubwenge bwabo bwagiye kandi ko ataterambere bazopfa bashitseko. Acagirwa ko abategeka kurondera amahera bakagura ibirato ngo kuko ariyo ntango y'iterambere nk'uko muvyiyumvira. None rero bisaba ndabonye ko atawugwaye kwashi arimwo. Uturato hariho abatambaye ibirato, umuntu rero atambaye ibirato ubwenge bwe bwaragiye. Umviriza uguma wiyumvira ibuye ugira utitare, uguma wiyumvira iwa ugira utitare, usigaye guhaza ugacuka umuraba hasi. Bwira iterambere riri gutya acanye iterambere riri hari imbere. Iyo wambaye ibirato rero ugenda uhagaze uraba imbere wiyumvira. Mugabo utambaye ibirato ugenda uraba hasi wiyumvira gusa ibuye wiyumvira iwa. Rondera amahera ukabura kurikira intango y'iterambere. Mabanze mwambara ibirato. Ntabwo y'iterambere ko ndambara ibirato. Amugenda yiyumvira nokora iki, mbega ko jenke n'iki ndashaka kujya bakukamatira noronka amahera gute, reka nkora iki. Ibyo vyiyumvira hajya uriko uratembera uzi yuko udasita. Ndabeshe mwumvise mbese mugerageze mwese mwambara ibirato, mwambara ibirato. Nawe ntiwumva ko bavanga batari kumubona abanyabirato. N'abanyabirato mwese rero dushaka twese tuba abanyabirato, tuhagira isuku tukaba tumesa agahuzu. Abanyagihugu baho Inyabihanga twashoboye kuyaga bavuga ko agashavu kaniga kandi ko bababazwa n'izo mvugo z'agasuzuguro umukuru w'igihugu yamakoresha, naho batashimye ko dukoresha amaju yabo kubwo gutinyirira umutekano wabo. Bagize bati nduguruye twamugina. Kubona umukuru w'igihugu yubahuka kutubwira ko abantu tutambaye ibirato tutazopfa duteye imbere, ko ubwenge bwacu bwagiye n'agasuzuguro katagira izina n'ukuri. Ibi bintu biratubabaza cyane. None umukuru w'igihugu yubahuka gusuzugura abanyagihugu arongoye kandi azi amagorwa bagowe, mwumva hari ico azotumarira? Nukuri arakwiye kwikebuka akamenya imvugo akoresha. Bongeye bati ntapfe kubona abanyagihugu dutwenga hajya dutunturiye indani. Erega naho we yikwije ntiyarakwiye gushinyaguriza abarundi twibereye mu bukene, kuko we yamakoresha
dukoresha amafaranga yacu ndugaye twamugina. Abandi nabo bakaba batubwiye ko umukuru w'igihugu akwiye kumenya ko amagorwa abarundi barimwo bayatewe n'intwaro yiwe, kandi ngo umurundi aho agereye uno munsi saho kwibuka kugura ikirato ngo kuko no kuronka ico ahereza umunwa ari intambara idasanzwe. Abo banyagihugu bati abarundi turakwiye kubona ko atamukuru w'igihugu dufise duheza tubogoze Evariste Ndayishimiye n'iyi ntwaro yiwe. Ubuhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Kawe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga agahaguruka rugaba atari kugambana akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurundira amaronko ubona ko gutinya igitsure canke kugenderamo kwako umuntu n'umwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi to twibagiye ugwaruka ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa barariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiri yakuye tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye nabyo nta kosa kandi nta nitegeko kuba warenze. Radio haguruka ewe radio haguruka komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura utube hapo turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora aramabanga tubibangira ingana ibidashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya maze turinde amaganya ewe radio haguruka uracari uwa mbere. Kuri uyu wa 11/2023 bamwe mu basirikare bari mu karuhuko k'izabukuru bari baramutse bishikira mu banki y'abasirikare FECADEM gusaba amafaranga bagiye babisa bakiri mu kazi ariko basubiye inyuma imbokoboko. Aba basirikare barabuze n'agatike kabasubiza emuhira. Abo basirikare bakaba bavuga ko gashize ingani bakubitwa imbere n'inyuma ku mafaranga yabo inzego zose z'igihugu zirorera ngo mu bihe biheze ayo mafaranga ngo bahora bayaronka ku myaka 3 ngo ariko ubu abarongoye ibari FECADEM bavuga ko bazoyasohora beneyo bapfuye canke bakukurutse bakaba badatahura impamvu uwukukurutse atoca ahabwa byihuta ayo mafaranga kuko arayo yibikiye atari deni aba asavye. Basaba umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo hamwe n'umukuru w'igihugu kubagarukira. Abanyagihugu bamenye ivyashikiye abo basirikare bamenyesha yuko akarenganyo ku ntwaro ya CNDD FDD atawo kwitega ko kazohagarara. Haheze imisi 3 umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye asabye ko abastanteri bo mu ntara ya Rumonge bapfunzwe bagirizwa ubunyonyezi basuberezwa. Muri komine Rumonge mustanteri mushasha yabonetse uyu munsi genekerezo rya 13/2023 nayo abanyagihugu bo muri komine Buyengero bakaba bariko basemerera biyamereza amanyanga ariko akogwa mu kurondera gusubiriza mustanteri yahora nawe nyene apfunzwe yagerezwa ubunyonyezi. Abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bakaba babona ko ico baciza ari ugusezerera ubutegetsi bwose bwa CNDD FDD bona yahandi buzokwama bwakomesheje induru abanyagihugu ngo kuko ababurimwo uyu munsi batazi ico bahamagarirwa gukora. Inkuru dukesha Abel Nzambimana.
inyuma yaho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye asabiye kuri uyu wa 10/2023 buramatari mushasha w'intara ya Rumonge Leonard Niyonsaba gukora ibishoboka byose ngo bamusaneri batatu bo muri iyo ntara bafunzwe basubirizwe mu kiringo kitarenze indwi imwe. Kuri uyu wa 13/2023 musaneri wa komine Rumonge mushasha yatowe n'inama mpanuzwa jambo ya komine. Uwo nawe akaba yitwa Augustin Nahimana, akaba yahora akora mu mugwi w'igihugu witwa ko ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi. Yamara abanyagihugu bo muri komine Buyengero muri iyo ntara nyene ya Rumonge bariko biyamiriza amanyanga ariko araba mu gushaka gusubiriza uwahora arongoye iyo komine ariwe Gracien Nduwayo apfunzwe yagirizwa kunyuruza amwe mu mabati yatanzwe n'umukuru w'igihugu. Ushaka kumusubirira akaba ari uwitwa Vitali Nahimana asanzwe ari cegera cy'urongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Buyengero. Uwo Vitali Nahimana Buyengero bamwiyamiriza ngo kubera ko arangwa n'ingeso z'ubube gito. Ikigeretse kuri izo ngeso ngo kandi kinababaje abo banyagihugu gusumba, uwo Vitali Nahimana ngo yaraharitse umugore wiwe bubakanye biciye imbere y'amategeko. Umugore wa kabiri ngo akaba mufitiye mu gisagara ca Rumonge ahitwa ku Mugomere. Abo banyagihugu bakabona ko barongowe n'umuntu nk'uyo ngo komine yabo nta murongozi yo bironse. Abanyagihugu baba mu zindi komine zigize intara ya Rumonge bo bavuga ko imikino mibi ikinwa n'abategetsi n'abanyamugambwe ba CNDD-FDD izokwama ikomesha induru abanyagihugu. Ngo kugira baruhuke iyo mikino mibi ngo nuko ubwo butegetsi bo busezerera bugasubirirwa n'ubundi buzi ico buhamagarirwa gukora. Kuva ku munsi w'ejo uheze umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Reveriyano Ndikuriyo yaratanguje ibikorwa byo gukwiragira mu mazone agize intara ya Makamba asanzwe avukamwo, ngo ariko arayaga n'indongozi za CNDD-FDD zo muri ayo mazone. Naho rero byagizwe ibanga, byamaze kumenyekana ko bivanye n'injyane ziri mu mugambwe CNDD-FDD aho uwo Reveriyano Ndikuriyo atagicana uwaka n'umukuru w'igihugu ko yoba yagiye kwiyegereza abo banyagihugu bahavuka kugira bazomushigikire mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryimirije kuba. Abanyagihugu bahimakamba bakavuga ko Reveriyano Ndikuriyo yocira ngo birarura, ngo kuko ntibakire abana bo guhenda, ubona ko atanico abamariye, ngo kanatsinda ubu ngo bihangiwe n'inzara n'ubukene, ntibagikeneye amajambo y'abategetsi ba CNDD-FDD. Inkuru dukesha mugenzi wacu Ninete Nancy Mutoni. Nk'uko bigaragarira ku rupapuro rwasohowe n'ibiro by'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara ya Makamba, ku mutwe wabwo handitse ngo urutonde rw'ingendo z'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu mazone agize intara ya Makamba. Kuva ejo hahise rero uwo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yaratanguye gukwiragira muri ayo mazone ashika 28 y'iyo ntara ya Makamba. Misi yose izo ngendo zikaba zitegekanijwe ko zitangura isaha 3 z'agatondo gushika isaha 10 z'umugoroba. Naho rero ibyo by'izo ngendo vyagumye bigirwa ibanga, amatohoza ya radio Haguruka yemeza ko uwo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariko agerageza kwiyegereza abanyagihugu bo muri iyo ntara avukamwo. Aho ashitse rero abo bategetsi b'amazone bakabakubitirwa kurarika abanyagihugu kuza kwakira uwo mukuru w'umugambwe. Aha nibonera kure zikaba zigenda zirararika abanyagihugu ko bafise umushitsi. Muri ayo matohoza nyene ya radio Haguruka bikaba bivugwa ko uwo mukuru w'umugambwe agenda yitwaje udupira tw'umugambwe CNDD-FDD agenda arahereza abo banyagihugu. Imvo rero nyamukuru y'icyo gikorwa cyatangujwe na Reveriyano Ndikuriyo nk'uko twabiyagiwe n'abamwegereye akaba ari kwiyegereza abo banyagihugu kugira bazomushigikire mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD yimirije kuba. Ivyo byose akabikora kubera ubwoba afise bivanye n'uko umugambwe CNDD-FDD hari cyuka kibi, aho Reveriyano Ndikuriyo asigaye arabana yingwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abegereye abategetsi bose bakaba batubwira ko umukuru w'igihugu yagize Reveriyano Ndikuriyo kuba atamwubaha no kuba yari kumwe n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni mu mugambi wo
kumutembagaza ku butegetsi. Ayo makuru nyene akabandanya avuga ko Evariste Ndayishimiye yarahiye ararengwa ko Reverien Ndikuriyo ategerezwa kwigizwa kure ya CNDD-FDD. Radio Haguruka ikaba yegereye abanyagihugu bahimakamba kugira nabo bagira icyo bashikirije. Bamwe mu bahawe mikro badusabye kudashira amajwi yabo hano ku nsamirizi kumva z'umutekano wabo. Bamwe bagize bati nduguriye twamugina. Reverien arihenda cyane kuko ibyarimo afuruguta ntacyo bizomufasha kuko abanyagihugu twaramaze kwiruhira kuri no ntware ya CNDD-FDD. Ntacyo afite tubwira kuko nta nicyo atumariye uhereye ku mabarabara byaramunaniye kuyakoresha twama ducumukura mu kwiyunguruza. Barongera bati twe ubu duhanzwe n'inzara n'ubukene byugarije imiryango yacu. Ayo majambo y'abategetsi ba CNDD-FDD ntibatwaye hariya ntayo dukeneye ndugaye twamugina. Abandi banyagihugu bavuga ko ibyo biriko birakogwa na Reverien Ndikuriyo bigaragaza ubwoba abategetsi ba CNDD-FDD bafise ku banyagihugu. Ngo abarundi rero bari bakwiye gufatiraho nyene kugira berekenya abategetsi ko batakibakeneye. Turabandanya nibiherutse gushikirizwa n'ishirahamwe Parsem ku vyaranze umwaka w'ibihumbi 2022 ku bwa Faustin Ndikumana aranagura abategetsi b'u Burundi bishinga kuvuga amajambo gusa yamara ivyo bavuga ntivyigere bishigwa mu ngiro akabona ko ataco bimaze kwirirwa baravuga ivyo batari bukore nayo ngo kuba igihugu c'u Burundi kitagira indege irerura umukuru w'igihugu ngo biri mu bituma igihugu c'u Burundi gisuzugurika mu makungu. Bamwe mu banyagihugu bumvise ivyo byashikirijwe bavuga ko u Burundi buteye isoni kubona atandege irerura umukuru w'igihugu bufise kubera ububegito bwa leta ya CNDD-FDD ko kugurisha niyo bwahasanze. Ku bwabo ngo nta cizere bagifise ko hari ico izohava imarira igihugu n'abanyagihugu. Ibindi vyinshi kuri iyi nkuru na Alice Mukeshimana. Igihe yariko arashikiriza ibijanye n'intwaro ibereye uko yari yifashe mu mwaka wa 2022 urongoye ishirahamwe Parseme yiyemeje guhimiriza abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashikire iterambere. Yaraneguye yivuye inyuma abategetsi b'u Burundi bishinga kuvuga amajambo gusa aho mbere usanga bavuga gushika ku rugero rwa 50% ngo yamara ivyo bavuga ntivyigere bishigwa mu ngiro ko bwiwe akabona ko ataco bimaze kwirirwa baravuga ivyo batari bukore ngo kuko ibintu byose bakora usanga bibushanye n'ivyashikirijwe. Dukurikire Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Ndiko ndabona ibintu byose mu nzego sawe nzambere gitumba ikitu ibintu bigwa mu majambo muri teori mugabo ugasanga hageze ja mu ngiro ubibona mu bihushana. Nico tukintu senkane purusa yo kubivuga irahari, senkane purusa yo kwishira mu ngiro na methodology ntayo tubona. None uzongera gutati uburimyi buragiye imbere nto buca bubura ifumbire, buca bubura ifumbire bitiro bigaca biduga ibiki ubwo buri ifumbire bukabura imbuto selectionné bukabura ubushakashatsi nta kadrema hasi hari. None ubwo burimyi none ibicire baravuze ngo amakoperative mwagiye mu burimyi mwagiye mu burimyi Rero amakoperative yo ntacyo yashitse ko yoyo yongereje iki jo rero buhoro n'ubise n'indi nyinshi mukuru y'u yatanga no amakoperative yananiwe n'abango ngo yaratubwiye yewe ko adasuma ngo ari none twese kugira infrastructure banuke twese nyene duhagarika ubuzize kuri kunda ibindi bihugu ahubwo urimye bukorwa n'abantu bake bukagira urumva abarimye bananiwe amakoperative bakazunda y'uburyo bwa y'amadeni bahara amakoperative ikaba yuko mu bigabaje ndarise muca muhagarika mugaca munduga kuri bese tukaduga kuri iziko rero bisoca urumva urabona neza yuko hari agahazi umva 50% yo kubivuga yahari niyo nyisho naguhaye kuri byose 50% yo kubishira mu ngiro na methodology hayihari hago ndiyo ntabe debate navuze mu ndipando bazi yuko hoba debate kuko vision vuga suku vyandika ibintu ashaka kuvyandika mugabo ibigero bishira mu ngiro wozana no mu expert hakwandika. Mu gihe naho umukuru w'igihugu yaheruka gusigura ibintu bitigeze binyura abanyagihugu kuvyerekeye indege y'igihugu bamwe bavuga ko yakodeshejwe iri gucishwa amafaranga mu mahanga abandi nabo bakavuga ko atayibaho ko ahubwo ari amahera yibwa y'igihugu. Faustin Ndikumana avuga ko ivyerekeye iyo ndege
indege ivugwa ataco yoyivuga ko kuba igihugu c'u Burundi kitagira indege irerura umukuru w'igihugu vyo ngo biri mu bituma igihugu c'u Burundi gisuzugurika mu makungu. Leta ngo nikore ibishoboka byose iyo ndege iboneke, kuko kiretse igihugu n'abakinyi b'umupira canke abandi bikorera utwabo baragura indege. Twongere dukurikire Faustin Ndikumana. Kubijanye n'indege navyo twaheruka cyane kubona ibihugu bivuye mu ngwano bikiri byari mu ngwano, nivyo wasanga bifise ikibazo c'ingene bakuru babavyo yungu. Mugabo mu kintu cambere cica cihutirwa igihugu itoshe n'ubuca kironke irero umukuru w'igihugu ni sovereignty, indege y'igihugu muri vya bindi nyene bigize igihugu, kugira umukuru w'igihugu gifazilite ingendo ico ni ikintu cihutirwa. Kutagira indege bivuga bwa bukene ntuburi kurabugaragaza. None indege n'abakinyi bandi usanga bigura amajete akaba deplazagira gukari kumenya imyaka 10 n'ingaho Burundi kwita ko basubiye mu iterambere kuva mu 2005 ya mbere kuri parcours senka n'umwaka 15 indege itarasura kuboneka. Jewe nziza kuvuga biri muri Espagne cyangwa biri he ibyo jewe nta nco ndabirondera ko nkene kubona indege ihagurutse umukuru w'igihugu ikamutwara ikamugarukana zira ngo muri Espagne ngo igiye ibyo ndomera kubijamo ivyo mvuga ati umukuru w'igihugu narirwe n'indege nk'abandi. Twakunda kubibona igihugu kiva mu ngwana ari intwaro igishika cyambere bihutira nico na kera musongati yari ihari karavera musongati indege igirira abakuru b'ibihugu kuva kuri babagaza abandi bose yararerura imaze gusaza niho baca bagurya Sarkozy. Bamwe mu banyagihugu bumvise ibyashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme bavuga ko Uburundi buteye isoni kubona atandege irerura umukuru w'igihugu c'u Burundi bufise, biturutse ku begito bwa leta CNDD-FDD ko kuba yashitse ku butegetsi igaca yihutira kugurisha indege y'igihugu cari gisanganywe. Ku bwabo nta cizere bagifise ko hari ico izohava imarira igihugu n'abanyagihugu, kuko abatari bake mu bajejwe amabanga atandukanye bagaragaza inzara itazokwigera ihera yo kwiba ibintu by'igihugu, bagaheza ntibagire umutima wo gukunda igihugu no guteza imbere igihugu, bakabona ko ikintu conyene ciza ari uko bari bakwiye gukinjura bakabisa abandi barundi bashoboye kugira bagire ico bahinduye mu gusubiza ibintu ku murongo. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, urongoye ishirahamwe Parseme giyemeje guhimiriza abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashikire iterambere. Yavuze ko atogereranya leta ihari n'iyahoze ngo kuko atakintu cahindutse. Umugambwe umaze imyaka utwara Uburundi ngo niwo n'ubundi ukibandanya utwara. Nayo kuvyerekeye ubusuma bwirirwa buribonekeza mu gihugu ngo ni leta ikoresha ubwo busuma nyene abagwiza tunga ngo kuko baratanga amakori, ngo baheza gutanga amakori ngo bagaca bongera bagasabwa guterera ibi na biriya canke ngo bagasabwa gukorana na bamwe mu bategetsi. Ivyo navyo ngo bituma bayatanga barondera kuzoca bayiriha kuyobora ishe mu makori. Yashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Tumukurikire. Umugambi uri ku butegetsi ni wundi wahindutse, watwara igihugu nyakwigendera, utwara ubu yatwara umugambi uri ku butegetsi. Jewe sinibaza yuko hari ibintu byo kujya ku mpare ibinanati bahindura ibintu babone ko hari ibintu nta kuntu bitagenze neza. Jewe simbona yuko binakenewe kuza banavuga bavuga gufata ingingo zibarara. None uvuze uti uyu mugwiza atunga kanaka urashobora kuza ukavuga ngo abagwiza atunga ngo njya amahera yo muri berbe. Je mbari rimwe n'umugwiza atunga yogera muri berbe agatora amahera akaja Dubai akagira iki ngo amafaranga agasubira makaza ngaha bagasubiza kuyatora ngo atacazanye. Izo nzego za leta zose zitarimo ibishoboka deja ayo watwaye arazwi. Iyo transfer bayishije kuri konti wawe, bayishije kuri mu fournisseur wayatoye gute, ari ama déclaration de mise en consommation bategeza kuguha mbere kubagira d'importation. Uri mu importateur nimba ushagura ibintu inzira zibi hari cyo bita crédit documentaire bibambara kimbwa ama document yose yerekana ko byinjiye n'amamezo y'aba expert yabiravye yabyo bitakoze. Ushaka kuba naho beri bikurihira kuri transfer haro déclaration de mise en consommation nuba werekana ko ibintu wagize bishitse kuri poro uja muri banke twabarihira ibintu uzanye déclaration de mise en consommation
declaration de mise none uco mbwira yuko abo bari amadovize nyimba ari umugwo muri presidence sinzi berbe naba abo mwira ngo bari étranger yo mugwiza tunga ari karari ico kintu cyo guca ruba déplacer mu mugwiza tunga sico abagwiza tunga bari privé abo twahaye kuducungira ubutunzi bwa leta nabo ba leta nyene ni banki nkuru y'igihugu nuwo mugwi wabikora bavuga ngo bo muri presidence nyimba barabiraba ni banki nkuru y'igihugu nibo baraba urumva rero kuza ngo umugwiza tunga bikora wenyine gute urarafasha uditiri kirakubwira tuyamenye ingene angana irihe abafite no responsabilité irihe nje bituma rero urumva nkaho kuvuga ngo bayana bariya inzego za leta zigira collision n'abagwiza tunga tusanga rero leta igumye yakabagwiza tunga ibyibaka gaciye mu mategeko kurane tugira iki aho nuko bigenda burya abagwiza tunga mu gihugu cyacu cyose iri danse sur le rythme de la musique du gouvernement il danse sur le rythme de la musique gouvernementale guverinoma ishaka bakoresha bajana mu biturire bakorana ibintu baca bazi konyera bakatugire gute ibashize muri discipline concurrence kungana biyadabutuko iyo musique gouvernementale batambira ngo muziki wa leta batambira kuri bawuhinda ubwiza tuka bari baca biyegera kuki akungu ntakundwe kuki yahirutse mpawe ubona wegera nane wewe masoko ntumenye ari karatanga genduza nibi no iyo musique yari canke ibireti bwo ngo duterera ibintu ubona ko bitari kubiraca muri jya officier umuguza tunga yatanze amakori yahejeje ari ya nord n'ibisi mugabukeye ngo turiko twubazana yani mahera hari n'igihe yazana yimvira ko ndayazanye ibinanje muzobintebe sumuntu tarabayenti reka mpaye mvuge menshi nereke president ko ari je ngiribi bijya ajya nuko ibintu by'intwari bereye tutaravyumva je ndabona ibintu bera muri gihugu abona ko iby'intwari bereye tukiri inyuma bijya n'ibikorwa kurya ari enfant yo gufasha barayishira abantu bose bakacira kandi kagererwa muri ministère des finances dans l'anonymat Jote bakonze b'amakoro mutegurirwa n'uruganda rwa radio Hagoroka ayo yo mose naha arangereye nkabanda bakengurukiye kuba mwafasha kanya ko kuyakorekerana ndakengurukiye n'abamenyesha makuru bayatororokanije bakongera bakayabashekereza nibagiye Gistrene Manirakiza yatumye amajwi ashobora kubashekera nanje dondo byembaza umutima nariko ndayabashikireza nkaba ndabike banuye Imana ibandanye kubarenda mu banyu no mu byanyu na gahwane naho buta mbeya mana ya masokuru yagiye kwizatabara kuyishure amasengesho yacu Imana nayo atihunga kuriyo kuko nabari kuvuga kuko nabari urindire urubanza rwa mahoro murondera ari mu maboko yanyu ubutungane muharanira uri mu minwe yanyu hagarara mu bigwari haguruke Barundi
haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka